ivyo nkora mvuga nti ndiho ntakiriho bazovuga ati iki ni igikorwa ca naka niwe yashinze iki inyibona gusumugira neza yakoze ibi mugira neza yakoze ibi umuryango myinshi iravuga ati wewe inakora w'abana banje aca numva ndaryohewe yego rero nagira fata umwanya ndabashimire namwe mwese bamenyesha amakuru kuko intambwe tugeze ko namwe mwifise mu ruhara runini muritanga uko mushoboye kugira ngo umwuga wanyu mukore neza. Banje kuramutsa mwebwe mwese muri ngaha abari hafi n'abari kure ndabifuriza amahoro y'Imana kugashimwe nkuko musanzwe mubizi agashimwe ko bwa mbere karagashimwe narose ku giti cy'uwanje ndagahawe n'ishirahamwe Mpuzamahanga mu gisata kijejwe kwirirana ry'abantu ubu naho bazari ubushimwe bubiri agashimwe kamwe nagashimwe k'ishirahamwe Mpuzamahanga kajejwe muri ico gisata nyene kubijanye n'ingene dusanzwe twitwararika ineza y'abantu muri rusangi ariko akubonye kaje kwizina ry'amashirahamwe anaco gituma baravye ibikorwa fondation mugira neza isanzwe irangura baca bashima gutanga agashiro kabote hamwe n'ivyo rero nabwiye ko ari ubushimwe bubiri n'ishirahamwe ry'abongereza hari akandi gashimwe tuzoca turonka agashimwe kitwa Global Health igene twitwararika amagara y'abantu na cyane tubicishije mu mashirahamwe abiri ayo mashirahamwe rero abiri musanzwe muzi ko sanzwe agency rukira Rwego rw'Umutambukanyi w'Umukuru w'igihugu mu Burundi ruje Iterambere hanyuma na fondation Bonax mugira neza sanzwe narashinze ku rwego rwanje nakora nubwo bushimwe tutotahukana mu misita kandi misita ari myinshi umuca butanga mu Burundi. Ego tubakeze kuri ubwo bushimwe mugiye kuronsa. Murakoze cyane. Murakoze. Ego suko turumva fondation Bonne Action umugira neza ni benshi badatahura ibikorwa ubutumwa ifise ngo dusangiza ryari yavutse n'ibikorwa nyamukuru ikora. Fondation mugira neza yavutse mu 2019 ariko muri jewe yavutse ngira ngo ngikura kubera je nakuze nifuza gukora ineza y'abantu rero icyumviro cyatangukunzamwo igihe nari ndongoye ishiramwe ry'abakenyezi babahoze ku rugamba n'abakenyezi nyene bahoze ku rugamba ubwabo nyene twakora ibikorwa byo gufasha abantu nikora gufasha abana bafise ubumuga butandukanye hanyuma shatse guserura icyumviro kugira ngo dukore neza vyaca mu nama ya komite ya association famille ntwari haraho icyumviro bacakira n'igihe bagikora na intege nke mugananye nkaguma numva bimbiramo ko no bikorana umwete udasanzwe muga kubera ishirahamwe ritari ry'umuntu umwe ntivyari gukunda niho rero naca numvira ico nokora kugira ngo ndagikore norohewe candahanuza twubakanye ko shatse gukora ibikorwa vy'urukundo bica mu nama ya komite canke inama ya bose bakabikora canke ntibikorwe niho yacampanura ati ikintu wokora atawundi muntu ndakubaza shinga fondation maze kubimbarira ico gihe kugira ushinge fondation hariho amahera wabanza gusabwa cyempanuza abajejwe amategeko bacambira ati burya ugomba ugire fondation si ngombwa ushobora kugira fondation bashaka gutangura ku maevre ya fondation niho rero naca mbandanya wa mugambi kugira neza ntanumva ko no create
ko noshinga clinique mobile yo gufasha abantu bagendana ubumuga bw'amaso bari mu misozi hanyuma badashobora kuronka uburyo bwo gushika mu bisagara aho basanga abaganga babavura. Rero duca dutangura uko nari nariyungunganije ku kazi, nari mfise fond de pension complémentaire bisanzwe nta muntu aba arekuriwe kuyakurayo akazi katarahera. Je nabisabye muri BHP hama bacambwa ati amahera ni gwawe turashaka kuyaguha, baca barayampa yose nkandagira umugambi wa clinique mobile. Niho rero maze kubona iyo nteranja nca ndimvira ko notanguza iyo fondation Bonation mugira neza. Rero fondation Bonation mugira neza nko mweko murabivuga nishira hamwe nashinze kugira ngo rifashe cyane abafise amikoro make yo kwivuza. Muhora mubona nk'abana turungika hanze kuvugwa indwara z'imitima n'izindi ndwara mvukanwa bakagenda, keshi turakoresha uburyo butari buke bwa fondation mugira neza. Nasunitswe no gukora ineza y'abene gihugu, abagendana ubumuga butandukanye, amashirahamwe atunze impfuvyi zitandukanye kuzifata mu mugongo, ndetse n'abageze mu zabukuru. Rero no gufasha abantu bantaho nikora na cyane mu kwivuza. Murazi ko no kongera gushira habona irya ndwara yo mu kigo, murazi ko benshi bafatwa nko kumengo nibo bayikwegeye kandi ari indwara ishika kandi ivugwa igakira. Muri make rero nivyo vyatumye ndayishinga. Uyu munsi fondation icoba catumye itoba mu gihugu cy'u Burundi mbere no kw'isi yose, ibikorwa vyayo bashimye byo baribiye muri rusangi. Kwitwararika ineza y'abene gihugu. Abene gihugu bafise ibibazo bitandukanye. Murazi ko fondation mugira neza yashinze ikigo kivura kikongera kikumviriza abafise ingorane zitandukanye zo mu mutwe. Ico kigo batakizi kiri Burengo Ingozi. Hanyuma ikindi naco murazi ko indwara yo mu kigo ni indwara ibabaje cyane ku bakenyezi, kubera n'umuryango uraguca nabo mubana ukamengo niwe wavyikwegeye. Hama ikindi naco nibaza ko boba barashimye. Murabona ngaha mu Burundi nta hantu na hamwe bashobora gufasha imiryango ifise ikibazo c'ubugumba nkuko fondation mugira neza ubu yaje kugitorera umuti. Mboneyeho no kubabwira ko ubunye tumaze kuronka abana 223 bose bariho kandi Akomeje bafashijwe na fondation mugira neza. Hanyuma kindi naco fondation mugira neza yarashinze n'ishure, ishure rishingiye gufasha abana ba mikoro make kandi benshi bari mu ndaro nk'abandi bana. Iryo shure twaritanguye nka fondamentale nk'izindi zose abanebwa ku buntu, mugabo hamaze kuza abana bafise amikoro kugira ngo barihe amahera y'ishure, fondation mugira neza ubu nayo icitira rihira abo bandi bana abavye badashoboye kubarihira kuba mu ishure ry'uburaro, kugira ngo abana bose babeho ku rugero rumwe, bose bafungura kumwe kandi bose bavuga ururimi rumwe. Nta mwana wa mikoro make, nta mwana w'umukire abahari, bose dutegeza kubanganisha. Ikindi naco muzi twama tugenda turakora no kwitwararika uwo wese afise ibibazo dushobora gutorera umuti muri fondation mugira neza, kubera iyo ari ibibazo tudashobora gutora umuti duca tubarangira abandi bashobora kubitorera umuti. Yego, murakoze cyane. Hariho abibaza ko kubashikira bigoye, yaba mwebwe yaba fondation toye,
mbega umwenegihugu wari we wese ashobora kubashikira gute kugira ngo niyo aba afise muri ivyo musanzwe mukora nawe ashobore kuronka ko ubwo bufasha biroroshe? jewe ntibigoye kushikira oya kubera telefone yanje yugururiwe bose si nimero prive hariho nabo nza mbona bandungikiye ko bari kwa muganga baboze amahera yo kwifashisha muga kubera ubu unye abantu benshi bakoresha amayeri menshi yo kugira ngo baronke amahera kenshi ndakunda kurungika abakonseye banje nka filime murungitse muri Prince Reja ndabire ko uwo muntu by'ukuri agwaye iyo ndwara ariko aravuga twarashoboye gusahiriza uko tuba dushoboye hanyuma hariho n'abanyandikira message nkazisoma nkabishura no gutelefona abantelefone nkitaba yego bigoye cyane kandi naho dusanzwe turangura imirimo ya misi yose n'ahantu haruguriwe abantu bose. Murakoze cyane ngira ngo abari bafise mwera ako kabazo barumvise ko imiryango yuguruye ego none kwibikorwa mwatuyagi ari byinshi cyane uburyo mukura he koko twabiyagera byinshi cyane kubera mwumvise ko natanguye kuziganya kuva kera kuva ko natanguye no kuziganya fond de pension complémentaire jewe uburyo ndikora ku buryo bufashije umuryango hanyuma n'uburyo yere abagenzi ba fondation mugira neza kandi abagenzi bishira mugira neza murabibona ko atari abarundi gusa kuko musanzwe mubibona kenshi turakorana n'amashirahamwe mpuzamakungu akorera ngaha mu Burundi bashaka kutuzanira nk'ama kuveze kwa muganga OMS bakazana ibitanda ivyo navyo nyine biva mu buryo na hari anye Gitega bakazana ibishobora gufasha bajya bakenyezi barwaye indwara zo mu kigo hanyuma ibindi navyo jewe ndi umuntu nakuze ndondera sindi umuntu nakuze ndeza amaboko ya shagituma ntitushobora kuvuga ngo ntiturabura ibintu twokoresha gusa twubura ibikwiye kugira ngo tunezereze abantu bose bashaka kwitura mugira neza ubundi bwo turi ku kivi turakora kandi turarima tukimbura iyo umuntu arimye nabwiye ko twikora no ku by'umuryango iyo umuntu arimye umusese kararagurisha koko se n'uburyo buba biko burijira mama Burundi ubushimwe mugiye kuronka natubwiye ko ari bubiri kuri mwebwe ufise ihe nsiguro ku gihugu ufise ihe nsiguro ubushimwe tugiye kuronka kuri jewe nk'umwana w'umuntu insiguro yabwira ndengeye sinumva ingene no buvuga n'ubushimwe novuga mu batambukanye b'abakuru b'ibihugu kwisi yose ntarimo ndabona arakaronka kwisi yose n'abakarose nabigeze kuba abashikiranganje ba mbere nderagandi mu Buhindi yarakarose ari mu batangwe kukaronka n'abandi bakorega abandi mparambona baronka ubushimwe ariko subwira hamwe mpuzamakungu oni jewe kuri jewe rero ako gashimwe kunda kakira niteka kuri jewe niteka ku muryango niteka ko dusangiye imirimo ya misi yose niteka ku gihugu niteka kuri mwebwe mwese muri ngaha kuko ndazi ko mwese mukarindiranye igishika hanyuma ikindi ako gashimwe kambwira nuko uri kurakora iciza ntuzogikore witeze ngo ukeneye agashiruka buti urakora hanyuma Imana nabo ikoresheje bakabona ko bikwiye ko uronka navuga igitsibo we nawe ukumva gute ugashima bona tarakiwanje ndanezerewe cyane kumva katahukanye muvyeyi wacu mama Burundi cyane cyane ko hari ibihugu byinshi cyane ariko katashe mu Burundi biranezereza cyane ego nibaza ko ako gashimwe
muzoshake mubaze n'abanyitangiye imbere ngaha mu Burundi ko gashimwe nibaza ko nkuko nabivuze ndi wa mbere kwisi yose mu bakenyezi b'abatambukanye b'abakora ibihugu kubera uravye ku buhinga ngurukanabumenyi biroroshe barakwereka abakarosa rero ako gashimwe niteka kuri twese kandi muzokakirane akanyamuneza kari jewe ako gashimwe kama ivyizigiro ko nubundi buri mu nyuma kaje ndi umuntu yizera cyane ndi umuntu yizera yego ivyo byose ako gashimwe kagiye kugurura n'iyindi miryango ku mashirahamwe mpuzamakungu kuko ishirahamwe Bonne Action mugira neza rigiye kumenyekana mu makungu yose kwisi yose ndibaza ko namwe muvyizigiye ko ayo makungu nyene agiye gushikira ibikorwa mukora ko n'ibikorwa vy'iteka ku gihugu mbere no ku bihugu dusangiye imbibi ko hariho mu mugambi mwatubwiye wo gufasha abataronse ibibondo twarabonye mutubwira ko harimo abo mu bihugu duhari imbibe rero nariko ndabaza nti ivyo byose imiryango igiye kuguruka hama namwe ivyo mwari mwifuza gushika ko mutaragera ko mushoboye kubishika ko ndibaza yego kubijanye no gufasha abagendana ubugumba nagamba ndabwiye ko mu nyamahanga bamaze kutwitura harimo abo mu bihugu bibanyi muri Tanzania muri Chade abo bose Imana yarafashije baribaruka izo zose ni ntahe abo bose batubera abaserukizi beza bagenda bavuga ati uwo mwana Imana yarafashije ndamuronkera i Burundi rero amakungu agiye kukurikirana ibiba mu Burundi biciye kuri fondation mugira neza kanatsinda murabonye n'urugendo abaserukira ibihugu byabo bagize barateye iteka ibikorwa bya mugira neza barahagendera ejo nabonye abadushimiye badukeza kuri Facebook yego ibyo byose turabikengurukira Imana kubera twebwe ntacyo twakwishoboza atari Imana ha inkomezi yego ariko naho biruko hariho abo usanga ku mbuga ngurukana bumenyi bariko baranegura nivyo shatse ku mbuga ngurukana bumenyi hariho abanegura ibikorwa byiza mukora abo harico mubabwira abo oye jewe ntacyo babimbwira kubera ico no babwira murazi yuko Yosefu indoto ziwe amaze kuzishira habona yaragize ingorane gushika nahamwa nabo bavukana Yesu Kristo yari umwana w'Imana yarakijije umuntu ku munsi w'isabato murazi vyakurikiye rero je ndi umwana w'umuntu ivyo ntacyo bimbarira kandi nkuko musanzwe mubizi narabivuze ubuherutse kandi Imana ibahezagire barya abantu bashikuza mu kuvuga ivyo bavuga Imana ibahezagire kubera uko bamvuga niko bamenyekanisha mu makungu ivyo nageze kubivuga mu kiganiro twagiraniye na Gayera cyane babwiye nti abavuga baravuga nanje nkabandanya ibikorwa rero igituma ndabashimira cyane barya bavuga ibi na biriya nuko iyo bamvuze nabi abandi baca baja kurondera bati none uwo muntu baguma bavuga uko ninde rero uko badondera baca babona ivyo nkora rero ndabashimira gose kubera nabo nyene burangirira publicity yego ndabashimira cyane kubera baranyamamaza mu makungu yego uno musi fondation Bonne Action mugira neza igeze ku ntambwe nini cyane ariko ndazi neza ko mufise ahandi mugomba kugera no dusangiza bikuru muri byo bikuru mu byo twifuza kugerako bwa mbere na mbere jewe mu buzima bwanje kandi nkuko nkunda kuvuga umuntu aribuka iyo yavuye akibuka ahageze jewe aho shingiye nama ndabiyonteranja sindaba cyane aho mba ndi rero mu byo nifuza gushika ko
ndifuza ko nka polyclinique mugira neza nubona afise aho ushobora kwakirira abayitura bose. Hanyuma rirya shure naryo natanguye muraribona, nifuza ko nogira ryitwa umushinge w'ubumenyi, hagira umushinge waryo. Abana bavuye mu mushinge nitanguriye bakaba ari bo babandanyana na hariya. Shatse kuvuga nka école primaire, amashuri y'intango maternelle, bose hakaba hariho nka socle de savoir twatanguranye na maternelle. Hama ikindi naco nifuza gushikako nuko hajya ahantu dufasha abagendana ubugumba hoza ngaha mu gisagara ca Bujumbura kugira bajya bafata ingendo bakaza kumara imisi hariya ruguru, bamwe bakaba bari ngaha abandi bakaba bari hariya. Hama ikindi naco nifuza gushikako nuko noba mfise abaganga nyene benshi babishoboye, babikora babikunda, babikora nka vocation. Hanyuma abene gihugu b'abarundi n'abanyamahanga bakavugwa bamerewe neza, kubera nanje biranduhura umutima wanje. Umuhava benshi bibaza ati none ko bavuze ngo ufasha abagendana ubugumba mubafasha kuri gusa? Je mvuga nti kubafasha kubera hariho aburira indege, hariho aburira indege bahagenda za Burayi bagataha uko baje. Umugabo hajya mu kibimba hariho abashobora kugenda nakamvuge n'amaguru bakahashika, Imana ikabakoresha. Abaganga dufise nabonye n'Imana ibahezegire bikagenda neza. Rero hajya mu buryo tubafashamwo n'amahera ntavuna, oya ntavuna. Uravye ugiye hanze urarara mu hotel ukariha ibyo ufungura, ukariha n'abaganga, ukariha n'imiti, byegeranije biravuna cyane. Tegera turafasha. Burundi bahora batazi neza ikigo gifasha abafise ubugumba, bumvise ko uburyo bakoresha hano mu Burundi utandukanye cyane n'uburyo bakoresha bagiye kwivuriza hanze. Mama Burundi musanzwe mufise kandi n'indi shirahamwe OPDD, urumva na Fondation Bonne Action Bugira Neza. Mbega ibikorwa bikorerwa muri ayo mashirahamwe biratandukanye, mubikora neza byose ariko mubigenza gute? Tubanje kugaruka kuri ico kibazo cari anye mu kibimba, nibutse ikibazo umuntu yambajije muri urugendo rw'abadiplomate. Harimo yambajije ati none nk'umudamu bidakunda ko imbuto ziwe zishobora kuva mu mwana, n'umugabo nawe intanga ziwe nyene zidakunda, bakavuga bati reka tugende hariya badufashe. Murashobora kuraba ubundi buryo uwo muryango bashiriramwo umwana? Je ndababwiye ntivyo ndaje nabajije ni gute, kubera bo biyumvira ko bashobora gufata imbuto z'abandi zibitse hariya anye, kubera barafata imbuto bakaziraba izikomeye bakazibabikira. Ego hariho ababa bafise ikibazo c'ubugumba batazi aho gihagaze. Dufate nk'umuryango, naco gituma hariya tumako umukenyezi n'umunega wiwe bubatse mu mategeko. Ntidufata nk'umuntu aba aravuze ati jewe ndakeneye umwana nta mugabo mfise, reka ndabe ko ata mbuto babitse z'umuryango kanaka bazinshiriremwo. Mu gifaransa babita les femmes porteuses. Rero ngaha dukurikiza amategeko y'igihugu, ibyo no kwita éthique et bonne gouvernance by'igihugu, imico n'akaranga biranga abarundi. Rero akubatabizi
benshi rero baribaza ati twe ko byanze twogenda hariya bakadushiriramwo izo mbuto z'abandi. Ntibikunda kubera umuntu yaribarutse akaba yagize amahirwe y'imbuto bamubikiye agiye gukurikiza bamuha iziwe. Turafise nk'icyo twokwita backup y'imbuto. Nico gituma hariya anye kuri fondation mugira neza polyclinique nta matara yigera acika. Ni naco gituma benshi muhora mubibona mwebwe mujejwe kumenyesha amakuru ko nk'abantu bisize amaparfum bidakenewe batabemera kwinjirayo kubera hari amagi. Rero nta muntu n'umwe arekuriwe ko bamushiramwo imbuto z'abandi. Nizo muryango nyene uba wazibikishije. Ega je nta nico nari nzi bemeze. Rero nanje ko nguma ndabibamwo mbuze gusa uruhusha n'ubumenyi bwo kubikora, ubundi ndabikurikirana nkabimenya kubera ngene utegeza kubimenya. Rero shaka rero ndabwire ko umuntu yibaza ko hari umwana ari kuja gutora. Soko bimeze, umwana n'uwanyenewe. Kuri nkuko nariko ndabivuga ndatangaye narakimwe narinzi ingene bikorwa, ndaryohewe no kumva ingene bikorwa, ingene amategeko ameze. Ego nariko ndababaza nti ibikorwa musanzwe murangura murafise n'ibindi bigo mubiranguriramwo nka OPDD, OPDAD, mbega iyo mirimo ko ari myinshi kandi mukaba muyirangura neza? Mu bisanzwe jewe ibyo nkora sindabikora ngo ndiko nkorera ngo umushahara. Je naho mugenda muri finance nta hantu muzosanga jewe billet de paie iwanje, ndabikora bivuye ku mutima. Hanyuma murazi ko muri OPDD sanzwe ndumuhetsi wawa mugambi wo kugaburira abana ku mashuri. Je ngiye nkabona atwana twacu tuburundi twafungura tugena amatavu nk'umuvyeyi nca numva ku mutima nezerewe. Rero ntimuzosanga hari itandukanye ngo hari abakozi ba fondation ngo hari n'abakozi ba OPDD. N'abakozi ba OPDD bakora ibikorwa vya fondation. Ico twegeze kugiharira ko n'abariko bavuga ngo ntitudeklarara ngo imishahara ngo y'abakozi ba fondation, nta bakozi ba fondation bahari. None umukozi wa fondation nowe mushiraho gute kandi ari mugira neza kandi iyo hembwa muki? Kandi ntihogo muvuga ngo nanje ndafise ngo abagira neza iki. Nka fondation ubwa mbere na mbere iza gushigikira ibikorwa vya leta kubera ndi umupatriote. Fondation iza gushigikira ibikorwa vya leta. OPDD nayo kwitandukanya ni urwego Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu rujeje Iterambere. Kubera byose ari jewe ndabishira ku murongo bica tubikorera hamwe byose nabo onye. Tutashobora ibikorwa vya OPDD hajye uzosanga turiko turagira amaseminere y'ugwaruka tubigisha ingene bakwiye kurinda umugira wa sida, ingene bakwiye kwiga kwingunganya. Hajye uzosanga turi mu makoperative y'abakenyezi, hajye muzosanga turi mu misi mikuru yahariwe abagendana kwirinda umugira wa sida. Hajya hose tuba turi mu gisata ca OPDD. Bige misi mikuru mpuzamakungu tujamo ni OPDD. Mugabo tutwigoro two kugira neza ni fondation. Amuga muzosanga ari babandi nyene bariko barabikora. Kubera dukorera hamwe byose bya OPDD fondation kugira ngo ingufu zigume ari zazindi ntituzitsanzaze. Ikindi naco aho muzoza murabitandukaniriza hirya fohu doho niveau de familiaire ijya tuyikora mu rwego rwa OPDD. Ni naco gituma dukunda guca dutumira abandi bakenyezi bimboneza baba bo ngaha baba bo hanze baca baza kudushigikira. Kandi keshi umunyamabanga shingwa bikorwa wa OPDD acaza.
rero mushaka kuvuga muti none opedade na opedede ni biki? Opedade ni urwego rw'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu muri Afrika rujejwe iterambere. Ko rwego rero mu kuvuka kera kwari urwego rujejwe kurwanya sida gusa. Baragiye hamwe bati reka turabe tubiduze, ntitwoguma mu vya sida tutagiye mu vy'iterambere. Rero nuko rwego opedede nayo ngaha mu Burundi ni nk'igisata, ni gisata ca opedade. Mu bisanzwe opedede ngaha mu Burundi ikora igashira mu ngiro intumbero za opedade muri Afrika. Sinzi ko mwatahuye neza ko bitandukanye. Natahuye kandi nibaza ko nawe ko barakurikira kino kiganiro batahuye cyo kimwe nanje. Yego nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi yarabaronkeje agashimwe kubera ko igihugu kibona ibikorwa bihambaye mukorera abene igihugu. Hari itariki imwe Rusama umunsi mukuru w'abakozi. Mwavyakiriye gute? Mwari mukiteze? Kubera turazi ko atabwa mbere mukaronkejwe itariki imwe Rusama akuno mwaka. Nakakiriye gute? Mwari mukiteze? Jesi nenda kiteze kabisa. Oya, mwabonye ko no kuva hasi byaratugoye na protocole byaramugoye, sinzi ko mwabibonye. Ntavyo twari twiteze. Hanyuma kandi nibaza ko atari nibaza ko twagahawe n'igihugu gihagarikiwe na nyine icubahiro umukuru w'igihugu c'Uburundi. Hanyuma ikindi naco nibaza ko abarundi botandukanya umukuru w'igihugu n'umuneka. Yego cyane. Ndashimira rero n'igihugu kirongowe na nyine icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi coco kibona kigatahura ibikorwa turiko turakorera igihugu. Rero ko agashimwe kanejereje gose, naciye mbona nti ivyo nkora n'igihugu kirashima kandi kiratahura ko twitangira igihugu. Ariko hariho abibaje igituma mukaronkeje gira kabiri kari mwe mumaze kukaronga. Igituma nakarose ubwira kabiri jewe n'umukimbatsi mubaza nk'abarya bafata ingingo zo gutanga ubushimwe. Yego igituma bakampaye nibaza ko rero babonye ko bikwiye barakampa, nanje tuvuga nti bimpabwe kubera birabahanka ibintu hawe n'umuvyeyi. Rero umuvyeyi yakugomwe akagomwa ivyo mukorera nahavuga ati mwana wakoze uvuge novuga ati umuvyeyi arashimiye. Rero igihugu kivuze ati umurundi kazi wakoze uvuga nti ndashimiwe. Yego nkacashima rero cyane n'Imana iba yabakoresheje ngire kugira ngo batahure kubera nanje birantera intege. Kajya gashimwe karantera intege cyane kubera bituma nifuza gushika kwindi ntambwe isumba aho ngeze. Nabwiye ko nama ndaba iyo nteranje ntarabaho bampagaze. Rero nibabona nakagende voma barazana turi ku kivi tuguma dukora kandi ibikorwa birivugira tuguma dukora birivugira cyane. Nagira ngo mu gusozera muri cyitegererezo cy'abarundi kazi benshi canke bose, twebwe rero twari twifuza ko muduha impanuro kugira ngo by'ukuri tuje mu makanda yanyu. Nuko bwa mbere notangura guhanura imiryango cyane cyane abagabo, niko nkunze kuvuga. Abagabo mengo ntikibaraba. Abagabo benshi ntibakunda kuja kwa muganga kuraba ko umubiri wabo umeze neza. Abagabo bakenera kugenda kwa muganga kwisuzumisha mu buzima bwa misi yose. Rero kuri ico c'ubugumba ntibazoze bararungika umukenyezi ati wege ndurabe ingwano ufise, si vyiza.
nongera mpanura n'imiryango muraze ko abakenyezi baca batotezwa cyane kabwira ngo baje guhonya umuryango kandi hari ngo usanga n'umuhungu wabo hariho ibidapanze neza kubera abakenyezi usanga bakenyererako kandi nivyo niko twakoze niryo banga ry'abarundikazi rero vyiza boza baragenda bose bakaraba hama ikindi naco mutazi abarundi batazi beshi kuba abaganga barabizi nawe wowe butazi nuko bashobora hajya kuri mugira neza basha no kukuvura bitiriwe birashika muri burya buhinga bwa IVF bwa fecondation in vitro bashobora gusanga nk'umugabo afise nk'intanga z'amazi hataka harimo gakomeye bakaraba imiti kwiranye n'ikibazo bamusanganye bakamuha umuti utuma zikomera kandi zinyaruka ibyo rero benshi bavyumve ko baravura hanyuma nuko ikindi naco nobemerera nuko ico gisata muri bya vyifuzo ndifuza kukizana ngaha i Bujumbura cyane cyane mbere ko kija mu zindi ntara ngaha i Bujumbura si umugambi wa vuba ariko n'umugambi wo muri kazoza nabwiye ko niyo namandaba muri kazoza rero ndahanuye abarundi na cyane cyane abarundi kazi abigeme abakenyezi ko mu buzima bwa misi yose atakorera amaboko no kwigisha abana gukora utunaturiya nimba uno musi ndiko ndaronka udushimwe so turiko turizana je nakuze ndi umwana w'umwete abavyeyi ne bama banyibutsa ibiti nateye vy'imikaratusi nkiri muri mishure ry'intango ko nubu ari byo bacana jewe nkiri umwana muto nasha kuvomera muhira nkatera ibigori kandi hatoya nyene hankwiye nkavomera mvoma mu mwonga mvomera ibigori imvura iguye bigaca biba vyiza cyo gituma mpumagara kugira umwete no gukunda ibikorwa hanyuma kene naco nuhanura abarundi abari hafi n'abari kure nuko nuhanura gukora neza utiteze kucuronka agashiruka bute canke impembo ubwo nyene Imana irazi ahicisha kugira ngo igume ikunezereza kubera kunezerwa n'ivyo Imana iguha subwo bushiramwe mpuzamakungu Imana irakunezereza no mu bundi buryo rero umuntu wese ahamagariwe gukora iciza na cane cane ugifise inguvu ugifise n'umwanya wo kugakora rero habavu y'ivyo ndiko ndakora muri amashira hamwe abiri jewe nkora ntegekanya iyo nteranja iyo nteranja ndiko ndategekanya iyo nteranja jewe ufise imyaka 50 iruzuye ubu ndi umwaka wa yubile w'imyaka 50 Jesse nifuza ko nzosaza ntonda ku muryango umwana kanaka mfasha oya shaka yuko jewe nzonezererwa mu byo ndiko ndarondera nkibasha ngifise inguvu n'umutwe ko birondera nshatse kubabwira ko jewe ndi umuntu arondera ingene azosaza mu zabukuru atagorana Cendibuka uwo twubakanya mbwira nkiri dafi wasabuje ati wewe unye urafise imodoka y'akazugenderamo tanga urugende muri hotekori wiga imodoka hanyuma urabe ingene wogura akaduka kiwawe kubera iyi manda niyahera zogenda muri ya bisi yasobujeya baguhonyore bakubona hanyuma uvuze ati uramponyoye bakanguka ati mbega buri ngaha rero ico ituba ndiko biri muri za mpanuro yuko umuntu wese atarabahari arabiyateraja ico sineka kugihanura abarundi nk'abantu benshi twakoranye
batateguye retraite baciye barondera gukora n'umwete mwinshi. Mu myaka 2 ariho nka 2 bari bapfuye kubera rondera rero gukora ubu mukibasha mutegure iyo muzoja mu zabukuru. Rero hambavu y'ivyo je ngoma nkora ibikorwa bitandukanye, imirima, ubworozi, kugira ngo nzotere nja mu zabukuru ntaza kurondera ingufu zo gukora atazo ngifise. Uburo nkizifise ndakora. Ni naco gituma kubijanye no kwinonora imitsi navyo nyene benshi bakunda kwinagura arabatama abagenda biruka bajugumira batirutse bakibasha. Mwatuyagiye ko hariho ishirahamwe ryo kwinonora imitsi pazapa. Ni ishirahamwe ritaramara umwanya munini mugabo rimwe abantu benshi kandi benshi bahurumbira. Mugabo hariho n'abandi bidoga ngo urugendo ni rurerure. Abo bidogana kandi baremesha kandi byugururiye bose. Burya Imana mukorema abantu ntibarema kumwe, namwe muramubibona. Hariho umuntu ashobora guterura ibintu biremereye, ntibashaka guterura bikeya, mugabo ateruye bike bike aguma bikora arateba agashikana nk'ibiro umwe yabiteruye rimwe ari byinshi yateruye kubera yatanguye bike bike gateba kagwira. Bashatse kuvuga iki? Burya umubiri uko ureze ni kumera. Jewe ngitangura nahora ngenda je nyene muri sport duze hagisororezo naraheza mugabo nashika nimeze uko bukeye bwaca nahinduye ingendo ucobona ingene natambuka. Abo bidoga ntibidoge nibaze tuvuze ko hari sport bamenyereze. Hari benshi baca bihebura bagaca bafata imoto gashaba dushikira rimwe kubera bekane ko bashitse n'ingoga. Trisheri muri sport niwo buri koronena umubiri wawe, nta muntu numwe ushaka kwabona ko washitse cyangwa utashitse. Wewe uraza bukebuke aho uruhiye ugasubira inyuma, ejo ukaza bukebuke ugashira ko indi ntambwe, aho wumva ko utarengana ugataha. Si itegeko mu bisanzwe, si itegeko nibareke kumva ko bashitse intege, nibaze bukebuke bamenyereze. Nababwiye ko umuntu yikorera amazi menshi akashikana yarimwe n'ubundi azarazana makebe makashikana arateba agashikana kuri ya mazi y'umwe yayavomera rimwe. Umubiri rero bisaba ko ubumenyereza urawumenyereza ugateba ukamenyera ukagenda aho abandi bose bagenda. None mwibaza hagenda babwira ko tuzogenda ibugarama n'amaguru, je ndajayo je sindaje Bugarama n'amaguru kaba ugatafate kuvyo kwizera ndavuga ati ndumva ko nogenda mugabo nahisororezo harananira nararambikwa. Rero nibamenyereza umubiri bukebuke baze ahubwo ari benshi bashake hashike bake mugabo bagize n'iminota 30 gusa irakwiye ku munsi minota 30 bituma umubiri ucumenyera. Je ndibuka hano twigeze kugira sport nashitse ngaha anye ntambuka nyine narushe, hanyuma hariho no mu fasa numwe twari tuzananye tuvuye imuyinga byaje ko atabuka. Ntambwira nti ngo turabe ahantu hamwe turatuga amaskariye aya ndibagiye ngo tumanuke hasi hari ikintu nibwiye ko tutora mugana shaka kumukanda twaduga eskariye ndabubwira nti kuko rero nti hekidi kintu nibagiye nashaka ko kunatambuka byanka bivemwo bisaba kumenyereza umubiri, kugorora imitsi, kugorora intege. Rero ubambwirire baze bose nta pero uzoshika aho dushitse n'amahoro.
kandi nashaka ndabahamagarire ko nitwagenda Bugarama ntibazotinye, hazoba hariho amabisi azaratwara abo binaniye. Naje nduhiye mu nzira nzoyurira, mugabo twese tuzoshikira rimwe. Ubatera intege kandi nabishizemo ko nka promenade zoba ari picnic, ntihazogoze uvuga ngo tugiye Bugarama n'amaguru none ntudushika. Naje zoba ari aventure, nta n'umunsi n'umwe ndashika Bugarama n'amaguru, kiretse ko hari imyaka noba nararenze nk'Ibugarama mugabo ntaciye Bugarama. Kuba ndivuye none hari akoje ntashika muri ya myaka tamiduga nagenderamwo, none ubu naho ntuzwa n'iki kugenda nko kwinagura. Ndiko ndahanura abarundi n'abandi bantu bose banyumva, ikintu cyose gikore ugifise umwanya wo kugikora kugira utegura iyo uja umeze neza. Rero ntuzoje kurondera ibizogusahiriza ugeze mu zabukuru wamaze kubushikamo. Ntuzorondere kunagura amagara yawe yaramaze gusinzikara. Ikintu cyose ugitegura ukibasha, cyane cyane uraba iyo uteruja ingene uzoba umeze. Nk'ubuje nko mumbona kazoza yiwanje ndabona ingene nzoba ndumutamakazi nzoba ameze. Nivyo je namaze kubibona, nzoba ndumutamakazi azarigera kwirabira inka, abashusha amata ndanywera yari zandi umutamakazi azararaba inkoko yitorera amagi, yitahanira mu gaseke ashira umutama wiwe atarose umwanya wo kumuherekeza. Umugabo naho nyene ndizera ko tuzoba tugenda tujanye na mutama. Zandi umutamakazi azarirabira indimiro ziwe ingene abako barazitunganya, nitahanira ikigori amenyo yaraheze ndagisekura mu isekuru cokeje kugira kinyorohere kurya. Ibiyoba ntaho kibasha kubihekenya ndabifyondagura mu isekuru, je nk'imbona kazoza kazoza kanje ku buzima bwanje ndayibona igicapo cayo. Ivyo rero ni bake babibona kubera beshi baraba ivyo baba barimwo, bavuga ati no munsi ndarya nkaryama nta kindi, uno munsi natetse nariye, ntibiyumvira ivyo bazorya ejo aho bizopfa. Nk'ubuje igicapo ciwanje mu busaza bwanje ndakibona, abana banje nabona amabwira nti jewe mutagiye muge muzamukibasha kuja gusoma utuntu hanze two kwigira neza, utazoza arazana nk'agakado k'akantu ko kwisiga buke buke kugira ngo me n'umutamakazi asa neza, tuzava dusanga twashwaje. Rero nibaza ko muri make nuko umuntu wese yotegura iyaja akibasha kujayo, akibasha kubikora. Nuko umuntu wese yobaho abona igicapu cakazoza kiwe. Nuko umuntu wese atoraba ahahagaze no munsi, kuko ngo buraca bugacana yandi. Uno munsi urashobora kuba uri ngaha i Bujumbura, ejo ugasanga bagiye gukorera ahandi mu makungu. Iba icitegererezo rero aho uri hose, hamwe n'uzohaca avuga ati harabaye umuntu. Rero kindi naco nuko ivyo nkora mvuga nti ndiho ntakiriho, bazovuga ati iki ni igikorwa ca naka niwe yashinze iki inyibona gusumugira neza yakoze ibi, mugira neza yakoze ibi. Imiryango myinshi iravuga ati wewe inakora w'abana banje, aca numva ndaryohewe. Yego rero nagira fata umwanya ndabashimire namwe mwese bamenyesha amakuru, kuko intambwe tugeze ko namwe mwifise mu ruhara runini, muritanga uko mushoboye kugira ngo umwuga wanyu mukore neza. Ganda bashimire abo bose dukorana, twakoranye kandi tuzoguma dukorana. Hanyuma ndababwira nti Imana ibahezagire, Imana izoshikane ako gashimwe amahoro mu gihugu cyacu cy'u Burundi,
kandi sinorangiza ntashimiye cyane nyine icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi akaba n'umwami wanje, kuko aranshigikira cyane mu bikorwa byose nkora, atanteye intege ntacyo noshikako. Ashashimira rero n'abarundi bose bemera tugakorana, babura amatari, abashikiranganji. Nongera ashimira n'amashirahamwe mpuzamakungu oni akora ngaha mu Burundi, ingene dukorana neza, ndetse n'abaserukira ibihugu vyabo ngaha mu Burundi bose dukorana neza. Muri make sintamba nirorera, kandi turi kumwe twese namwe bwe mwese murabona shamwa bivuyemo. Imana ibahezagire mwese. Amen. Amen. Murakoze mwebwe mwese mwariko murakurikira kino kiganiro. Ndazi neza ko mwahungukiye ibitari bike. Turashimiye mutumire wacu yatwakiriye, ni mama Burundi, mama mugira neza. Twongeye kumukeza ku bushimwe bubiri agiye gutahukana mu Burundi mu misi ya vuba. Murakoze cyane.